urakoze kuba waduhaye zino mfungurwa. Hari benshi batazirose, bahaze ubuntu bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Abana barenga imiriyoni 2 bo mu mashure shingiro yo mu Burundi bategekanywa na wa mugambi wa leta wo kugaburirwa ku mashure. Abashika ibihumbi 650 bonyene bo mu ntara indwi gusa zigize igihugu nibo bamaze gushikirwa n'uwo mugambi wo gufungura ku mashure yabo. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye ari nawe muhetsi w'uwo mugambi aratera kamo abarundi bose n'abasanzwe bafasha mu iterambere ry'u Burundi gufata mu minwe uwo mugambi nk'uwabo kugira ngo bikunde abana bose bo mu mashure shingiro bashikirwe. Yabivuze mu ijambo yashikirije aho yari yateye iteka ibirori byo guhimbaza umusi mukuru wahariwe ifungurwa ry'abana ku mashure muri Afrika byabereye kw'ishure shingiro rya Nyamugari ryo muri komine Kabezi intara ya Bujumbura. Twagomba kubamenyesha ko nkuko twama tuvuga ko icifuzo dufise ari uko abana bose ku mashure boshikirwa n'uwo mugambi wo gufungurirwa kuko atamwana n'ikinono. Kira noneho ico cifuzo tugisangiye n'urunani kw'isi yose rujejwe uwo mugambi wo gufungurira ku mashure, aho icifuzo cabo ari uko gushika ku mwaka wa 2030 abana bose baba bafungurirwa. Nico gituma twagomba dusubire duhamagarire abasanzwe bafasha mu iterambere ry'igihugu kongereza ingufu kugira ngo dushike kuri ico cifuzo cyo kugaburira abana bose ku mashure. Kandi murazi ko mu Kirundi bavuga ngo akimuhana kaza imvura ihise. Uwo mugambi uraraba twese abarundi abavyeyi. Uwo mugambi twese twawushira mu ntoki, ndazi ko turi hamwe twese byoshoboka. Abana nabi wacu, abana n'abigihugu. Umuvyeyi wese abifate mu ntoki yumve yuko uwo mugambi kuwusahiriza nawe ni ariko arahara mu ruganda ntibacure. Ese byohimbara umuvyeyi wese yumva ko kumusesekara acagukishije ko urya mwana wiwe yomutekerera ibiza gutekerwa ku mashure, ndetse n'urya adashobora kuronka akagaburirwa n'uwo mwana yarose. Ubwo rukundo nibwo ruzodushitsa kwihangiro ndetse no kucifuzo cacu cuko abana bose bofungurirwa ku mashure. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana avuga ko kuva uwo mugambi utanguye hari ibitari bike bimaze gushikwako, ariko ko hakiri intambamyi. Hari byinshi bitegerezwa gukorwa kugira ngo intumbero nziza ya leta ije mu ngiro. Hari kibazo cyo kongereza uburyo bw'amafaranga bukoreshwa muri uwo mugambi, kumvisha abene gihugu ku ruhara rwabo ko uruhara rwabo ari ntangere mu gufata mu mugongo umugambi wo gufungurira abana ku mashure biciye mu guterera amashure ibifungurwa mu gihe cy'isarura, kuko tuzi neza ko iyo ntererano ari kirumara mu ruganda ntibacure. Hari kandi ubukene bw'inyubakwa zo gufunguriramwo mu gihe abanyeshure bariko barihereza ibifungurwa. Hakaba n'ubukene bw'inyubakwa z'ubushinguro bw'ibifungurwa bwibonekeza ku mashure dukoreramwo uwo mugambi. Tukaba twifuza ko izo nyubakwa zogenda ziraboneka kugira ngo ico gikorwa cyo gufungurira abana ku mashure kigende neza. Uwo musi mukuru wama uhimbazwa muri Afrika igenekerezo rya mbere ntwarane uko umwaka utashe, ariko mu Burundi ukaba wahimbajwe kuri uwa mbere igenekerezo rya 15 Rusama. Mukamenya ko hagiye no gusohoka agatabo kanditswe n'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi ubw'amagara y'abantu no kuganya sida ufadikanije nishira hamwe PAM kajanye n'ubwoko bw'ifungurwa abana bazoza barafungurirwa zifise akamaro ku magara yabo.